abonye uwitwa Jean Claude Girumugisha yitwaye neza muri iyi weekend. Shaban Hussein Chabarara agira gutya atwara igikombe, ariko siwe wenyine kuko bamuderi akebara n'abandi bagiye batandukanye bari mu kibuga bitwara neza kandi bafasha amaklebe yabo kwitwara neza. Ni buri munsi rero wa mbere ubwo muri iki kiganiro mwumva uko abakinnyi b'abarundi baba bitwaye mu mpera z'indwi tuba tuvuye. Navuga ko yari indwi nziza, indwi nziza cyane cyane ku bakinnyi ngo b'abarundi. Mu Rwanda navuga ko bari mu higanwa ry'icicaro ca mbere, ariko kandi muri Tanzania naho nyine bari mu kibuga, muri Republique Czech bari mu kibuga, mu Bubiligi naho nyine bari mu kibuga. Abakinnyi benshi muri rusange navuga ko ku munsi w'ejo no ku munsi wa gatandatu hose bari mu kibuga. Turaza kubana ngo duhera kuri Jean Claude Girumugisha. Jean Claude Girumugisha muri iyi weekend hari ku munsi w'ejo aho navuga ngo umugwi wa Al Hilal wari kurahura n'umugwi wa AS Muhanga, umwe mu migwi ubarizwamwo uri mu migwi ibiri ya nyuma imihigano y'icicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda isigaye yitwa Biki Pro League. Jean Claude Girumugisha yari yatanguye mu kibuga nk'ibisanzwe, ariko kandi yaje kuba ndabona natsinda igitsinde ku munota 79 biza kuba bifasha ekipe ya Al Hilal kuronka amanota agera kuri 3 nyuma yo gutsinda ibitsendo bigera kuri 2 ku busa bya AS Muhanga. Byaciye biha amahigwe umugwi wa Al Hilal wo kuba ukwiza amanota agera kuri 70, ukaba usumbya umugwi wa kabiri wa Apel wo ufise amanota agera kuri 59, ibice bigera kuri 99%. Umugwi wa Al Hilal ashobora kuzotahukana igikombe ciganwa rikuru ry'u Rwanda, ariko kandi abantu bamenye ngo amategeko aremereye amakipe abiri harimo umugwi wa Al Hilal na El Merreikh yaje kuba keneye igano y'icicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda, biturutse navuga ngo ku mutekano muko sanzwe uri muri biriya bihugu. Aya makipe rero yizobi ya mbere izotahukana igikombe, ariko iyi zoserukira igihugu nizoba yabaye iya mbere mu zisanzwe zikina igihe navuga ngo mu makipe asanzwe yegukira igihugu cy'u Rwanda. Al Hilal rero navuga ngo ni atahukana igikombe cy'u Rwanda izoba itwaye amashampiyona 3 mu mahiganwa. Amashampiyona amaze kwakinira ko yatwaye ya Mauritania, yatwaye ya Al Hilal ryo muri Sudan, izoba inatwaye ihiganwa rikuru ry'u Rwanda. Ariko kandi kana kimana bienvenue muri Republique Czech mu cicaro ca kabiri, nawe yari mu kibuga yatsinze igitsindo ciwe ku munota wa 64 nyuma yaho yari yatanguye mu kibuga anacana sogwa mu kibuga navuga ngo yasubije ku munota 84, ariko yatsinze igitsindo kimwe cagaragaye mu kibuga mu mugwi wa Brejevoka wari kuratsinda igitsindo kimwe ca kana kimana bienvenue nyene ku busa bwa Vlasim. Uwo mugwi wore wa Brejevoka wo waramaze kubudugigana y'icicaro ca mbere kuko urusha amanota menshi umugwi wa kabiri, ukaba uzokenegana y'icicaro ca mbere mu mwaka uza. Kana kimana bienvenue cyakwiza ibitsindo bigera kuri 6 mu nkino 22 amaze kuba akina, ariko kandi amaze kuba atanguzwa mu kibuga inkino zigera kuri 7 zose. Muderi Akibare mu gihugu cy'u Rwanda nawe ari na kapitene wa Gasogi United yariko navuga ngo aratsinda igitsindo kimwe, aho umugwi wa Gasogi United wari kuranganya ibitsindo 2 ku bindi n'umugwi wa ETSR. Gasogi United waciye ikibanza ca 12 n'amanota agera kuri 35 mu nkino zigera kuri 31 imaze kuba ikina. Sudi Abdallah migano y'icicaro ca mbere muri Indonesia yafashije umugwi wa Persijap gutsinda navuga ngo ibitsindo bigera kuri 3-1. Navuga ngo uyu mugwi wariko uratsinda migano y'icicaro ca mbere muri Indonesia. Sudi Abdallah atsinze igitsindo kimwe ku munota yinjiye mu kibuga ku munota 60, ariko kandi anafasha uwo mugwi gutsinda igitsindo ku munota wa 74. Asumani Ndikumana yari karahimbaza isabukuru yiwe muri weekend, anafasha umugwi wa Rayon Sport gutsinda ibitsindo 2-1 ca Marine. Asumani Ndikumana atsinze igitsindo kimwe ku ipasi nziza yarahawe n'umukinyi w'umurundi nawe nyene Bigirimana Abedi. Ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda nyene
Fred niyo nizeye yabaye umukinyi yabaye MVP wa Primus League Burundi sezo 2023-2024 anaba novuga ngo anahabwa agashimwe ka fair play muri Mapinduzi Cup yabaye muri 2023 muri Tanzania yabaye novuga ngo umukinyi yaranze ukwezi mu mugwi wa Mukura Victory Sport usanzwe ukina higeno y'icicaro ca mbere mu gihugu c'u Rwanda ariko kandi usanzwe no mu mugwi indwi ya mbere kuko barizwa mu kibanza c'indwi n'abatagira kuri 45 Hussein Shabani Chabarara ku munsi wa gatandatu reka ratahukana igikombe ca South yareka ratahukana igikombe c'igihugu ca South Sudan Cup aho bariko baratsinda kuri final mu wa Al Ghazala ibitsindo bigira kuri 2-1 ku ruhande rwa El Miller ari nawo mugwi Chabarara sanzwe akinira Bena Mbirizi Eric bose navuga ngo Chabarara yatanguye mu kibuga mu gihe Mbirizi yatanguye ku gatebe kabasubirira abandi bariko rero navuga ngo baratahukana ico gikombe cha South Sudan Cup muri mu gihugu c'u Rwanda kwizera Eric Kirungo na Desite Maniriho basanze bakinira mugwi wa Rutsiro wamaze kuba wirukana umumenyereza w'umurundi Gustave niyo nkuru nabo bari mu kibuga ibintu ntabwo vyifashe neza kuko kugeza n'ubu baracari mu kibanza ca nyuma ca 18 aho novuga ngo basanzwe ari bo banyuma mu gihugu c'u Rwanda muri Bikipo Premier League bafise amatagera kuri 26 nubwo umumenyereza rero novuga ngo yirukano Gustave niyo nkuru ntabwo nubundi biriko birabagendekera neza muri Tanzania naho bari mu kibuga Mossi Nduwumwe yariko aratsinda ibitsindo bibiri vyose mu rukino Singida yariko aratsinda ibitsindo 4 kubusa bwa Mutibwa Sugar ariko kandi Mossi Nduwumwe asinze ibitsindo bigira kuri 2 anatogwa nk'umukinyi yaranze urukino Mossi Nduwumwe vyaciye bimushira mu bakinyi batanu ba mbere bafise ibitsindo byinshi muri NBC Premier League kuko umukinyi wa mbere afise ibitsindo byinshi muri iryo higanwa ni Prince Dude afise ibitsindo 8 mu nkino 18 amaze kubakina Faisal Salum afise ibitsindo 8 mu nkino 21 Fabrice Ngoyi afise ibitsindo 8 mu nkino 21 Mossi Nduwumwe yaciye umukinyi wa kane afise ibitsindo bigira kuri 7 mu nkino 14 zonyene amaze kubakina Abbas afise ibitsindo bigira kuri 7 mu nkino 14 amaze kubakina noba ko nawe ari umwe mu basore bamaze imisi bari kwitwara neza mu iryo higanwa y'icicaro ca mbere muri Tanzania ariko kandi tuvuye ku bakinyi Etienne Ndayiragije nawe n'umwe bamenyeza ko bari twara neza muri Tanzania inyuma yo kuva mu gisagara cy'igwi ntama mu rugamba akagenda muri polisi muri Kenya akawuhesha igikombe cy'iganwa y'icicaro ca mbere muri Kenya yaje navuga ngo kuba anakura umugwi wa TRA yasanze uri mu bibanza bya nyuma muri Tanzania kugeza mwaka kanya umugwi wa TRA awugejeje mu kibanza ca 633 akaba arushwa amanota 2 yonyene n'umugwi wa kane wa Singida Black Stars usanze ufise amanota agera kuri 35 ni besha abakinyi bari mu kibuga ariko nabo bigenjeje neza muri rusangi banashoboye kuba batsinda Mossi yatsinze Asumani yatsinze Muderi yatsinze Jean Claude yatsinze Sudi Abdallah yatsinze no ko mwindwi yari top ku bakinyi cyane cyane b'abarundi basanze bakina mu mahanga karakantu keza ku barundi ariko kandi bro jewe maze gutangazwa cyane umugabo witwa Etienne Ndayiragije Etienne ya meze neza cyane kuva muri polisi yafashe equipe hafi ya nyuma arayiduza igeza hahandi za gukina za nkino nyafrika ahubwo igatsindwa na Al Hilal bakavuga bati dusinze gute ni equipe ya Al Hilal equipe iri muri za Mozambique nziza muri Afrika none hubu agiye muri Tanzania muri equipe ya Tri United ayisanze hafi mu kibanza ca nyuma hafi mu kibanza ca nyuma ku rutonde rwa champion ariko muri kano kanya mu kibanza ca gatandatu equipe ya iduganye igeze mu kibanza ca gatandatu noneho match bari imbere yo ariko aratsinda avayo kwa midi ma equipe akinara wa kane kuko equipe ya kane bimurusha amanota 2 noneho equipe atsinze ku rutonde rwa champion ni equipe ya gatatu batsinze azamu nziza nibaza ko abantu benshi bayizi hari umuntu nabweterega Etienne aje gukubita equipe yazamu arabihariye nukuri erega naje namanje kuja gukoresha mazenda birabe neza encore 4 bi bitsinda bine kuri kimwe ukubita azamu equipe irimo Faisal Salum equipe imenyerezwa na umukongomani yahora muri Al Hilal no mbeba mwita gute nagiye kuri kunda abuka mwe mu bamenyereza babatekereze cyane Jean Claude Girumugisha numwe bamenyereza babahinga cyane afise azamu yanayihaye uburenganzira kuko yazamu yahora muri CAF Champions muri CAF Confederation Cup novuga ko ni equipe nziza
ariko kandi jewe sinogira ntavuze urwego rwa Mossi Nduwumwe kuva avuye muri Flambeau du Centre rwariyongereye bimwe bigaragara Mossi ahubwo Match- rero ujya Mossi ibi bitsindo ndwi ni ukuvuga abantu je ku bwanje kwa Mossi nta bitangaza birimo uzi gituma atabitangaza birimo je Mossi naravye match ziwe muri Flambeau yatsinda kenshi abantu barakunda kumva resultat 1-0 ya Flambeau 1-0 ya Flambeau 1-0 ya Flambeau 1-0 ya Flambeau ariko ico gihe cose Flambeau yarakina pasi kaburi bitsino kuko hari ukuntu Flambeau yamye inyuma yo gutakaza abakinyi bari iyi equipe yasa nka equipe no kwita nka Galacticos yabonetse muri iyi equipe ya Flambeau irimwo ba Paplay ba Bibe bari Musanga aba bandi bari nkaba barabakinyi benshi vraiment kandi beza inyuma yo kubatakaza Flambeau batangiye gukina n'ubundi bagumye umukino wabo w'amapase menshi no gucreate utuntu twasi no hasi bakabura ariko abakinya ashaka kubafasha gutsinda kuko ntibigeze bongera gutunga umukinyi numero 9 mwiza ashaka kubafasha gutsinda ivyo bitsindo hanyuma ico gihe cyose Flambeau basragoringa babuze ikintu cyo gukora Flambeau barakina hahandi umu adversaire atanu hamwe ubona wocisha ico gitsinda mugabo nabo bakabura Mossi Nduwumwe yari nka solution ya equipe yava ahantu utabona wabubizi ko ari umukinya atsinda igitsindo kenshi kimwe ukagerageza ukamucunga nakunda kumva kuri stade Ngoma abafana baterwa mu babwira aba adversaire ngo mucunga ku gahungu gashobora kubatsinda igitsindo bagacunga umuhungu akaja ku ruhande rw'iburyo kuri nimero 11 umuhungu akagaruka amaja hagati mu kibuga ariko aca ku ruhande rw'iburyo nako kuri nimero 7 akagerageza akazunguruka ariko kukanyuma Mossi Nduwumwe ukabona atsinze igitsindo mu buryo bwiza mugihe yisanze no muri equipe nk'iyi yaza ariko kandi akisanga jiki ntabwo cantangaje ya adaptation yiwe muri championnat nk'iyo yo muri Tanzania yashikiyeyo bakiri mu nkino za CAF Confederation Cup nubwo baje kuba basezererwa izo nkino nazikinishwa inyuma yaho umusaruro mumenyereza bari bafise baramwirukana bivuye ku musaruro mubi ariko nubundi equipe nubu kugeza maka kanyivizwe no mumenyereza by'imfata kibanza ariko urabona ko nubundi basi yamuhaye ico cizere kandi Mossi no waracifite rero je no mukinyi ibintu akora mu kibuga yameze neza ntibintangaza kuko numukinya afise discipline mu kibuga no hanze y'ikibuga iki ni cambere kandi gifasha abakinyi igira kabiri impano ya Mossi nibaza ko abantu bayibonye canke baravye Mossi muri no saison muri saison nka 2 canke 3 zari zirenganye yerekanye ko ari umukinyi nivyo ashobora gukwama ariko ashubira akagaruka ari abantu ndavyibuka hari kuri stade Ntwari muri no mwaka nyine bariko baravuga bati Mossi Nduwumwe urugero rwiwe rwa kwambe je nabwiye ikintu kimwe ndabizi neza ko Mossi azongera akagaruka ku rugero rwiza je Mossi ndamwizera cyane ukuntu akina stira kinamwo n'ikibanza kinamwo n'umweta bayifitiye na discipline yishira ko mu kibuga no hanze yaco ibi ni ibintu directement tegezo gufasha umukinyi ndababwira uno Sudi undi yarinde sinibuka bari batatu abakinyi mbambona umenga bashobora kugenda ariko vyanka bikunda nyuma na nyuma bazongera bagaruke ku rugero rwabo gwiza rero ibintu byo gukeza nibaza ko umusatirizi wa mbere mu Burundi afise ibaro vyiza muri izi nkino zirenganye ari mu bafise ibaro vyiza kandi nibaza ko mu nkino 14 muri NBC ibitsindo ndwi uri mu basatirizi batanu baba top scorer ko biriko so waragerageje yinjiye mu nzu ya Singida yarimo abakinyi no bako bisa nkaho bakomeye kuko gusangamo Karidi Awusho kapitene wa Uganda ugasangamo Karatusi Choto Chama yabaye mwiza muri Yanga akaza kwisanga muri equipe ya Singida yarumwe nabo mu bakinyi banagoye Flambeau du Centre ngaho nibaza ko abantu benshi bamubonye winjiye muri mu higanwa rya NBC risanzwe risohora imigwi ine mu nkino nyafrika igare ko rikomeye ritandukanye n'iryo mu Burundi twatumenyere Simba Yanga Azamo hari n'igihe usanga na Mungo yinjiye canke izi Singida Krasema y'imigwi igera kuri 50 ikomeye ku mugabane wa Afrika Tanzania ifisemo imigwi igera kuri 4 igare ko championnat yaragiyemwo yari tandukanye cyane na championnat yiwacu n'abakinyi beza uretse ko gusikino nabonye muri rya equipe ya Singida abakinyi canke amazina menshi bari bafise yari amazina barabakinyi bakuze
n'abakinyi bo mu myaka ya 31 30 uravye bano ba Rupia yamuka muri Kenya ni imyaka 31 ukaraba n'ayandi mazina yose aba ba musatirizi bita Horus Mwaku nawe w'umutanzania aba Mishano Daud uza gusanga benshi barabakinyi bakuze rimwe na rimwe wasanga n'igihe bakina na Flambo urabona ko harimo akantu ko kubarante ukuntu rero bari bakeneye ingufu zishobora kuza kubafasha mu busatirizi z'umukinya nyaruka kandi yo niho style doje bakinyemwo nka hano ukaraba uburyo bagerageza gucreya nubwo bitashoboka ko abasatirizi babo bavyaza umusaruro ubwo buryo mu buryo bunyarutse kugira ngo batsinde Flambo warabona ngo ni equipe experience abakinyi yo barayifise n'umukino mwiza wo barawufise ariko ikintu kibuze harabuze akantu ka vivacité kujushamo umukinyi nka Mossi anyaruka ari decisive azid kwideplace ni deal nziza ubukoze ndetse iri kwirabahereza umusaruro ubereye muri oya kuba man of the match mu nkino zibiri wikurikiranya igare kumeza n'akazi kadasanzwe uba wakoze ubwo nuko abakinyi b'abarundi bakina hanze y'igihugu bitwaye mu mpera z'indwi mu nkundire tubandanirize mu higanwa ry'icicaro